ko muri urwo rubanza ikintu cyonyine cyaryoheye ari ico ni ukuvuga urubanza naho ruboneka taco rumaze ruboneka ari umukino nk'uko byamaze kuvugwa na bose hano nuko byagezaho Bunyoni wenyene aza gutuka ivyo yahora akora. Bunyoni wenyene yaraje gutuka ivyo yahora akora. Desire w'amahoro wenyene yaraje gutuka ivyo yahora akora. Bose mu butumwa uravye ivyagirije vyagarutse incuro nyinshi cyane kuri bose ku byaha bariko baragirizwa, bagirijwe ibintu by'ubutumwa bwo mu matelefone. Ibintu byose barabaza muri parake bati twereka ivyemezo bakabura. Mugabe ikintu cyonyene parake yagumizana yavuga ngo amatelefone. Babandi nabo babazwa bakishura bakavuga bati ubwa mbere bwo ni mutuzanira izo telefone zacu, ivyo bintu muce mu biprojecta mu vyerekane abari ngaha bose babibone. Ico uwo muri parake ntiyigeze acemera. Bo bavuga ko hari ubundi buhinga bakoresheje kugira ngo baronke ubwo butumwa abantu bagiye barahanahana. Niho bose baciye bavuga ikintu kimwe. Bunyoni yavuze ati ivyo bintu twaravyize, murabizi neza ko twavyize mu vy'iperereza, ingene dushobora gukora ubutumwa mu matelefone tukavyagiriza umuntu kandi atavyo yigeze yandika. Bunyoni abivuga gutyo. Hageze kuri Desire uw'amahoro nawe wenyene bamwagiriza ko yahaye ubutumwa Bunyoni, ko nivyo vyo gushaka gutembagaza ubutegetsi abisanga mu butumwa yamurungikiye n'ubwo yarukiye Destino. Nawe nyene yisigura ko akundi nyene ati ivyo bintu twebwe turabizi, murazi ko tubizi twavyize, turashira mu matelefone y'abantu ubutumwa batigeze bandika. Bigera kuri Destino bapfumukeko. Colonel Destino we yakoreje ijambo riteye ubwoba kuri bugira mu butungane. Yavuze ati ivyo bintu tubikora muri cybercriminalité. Naho tangaye kuko ubyumvirije wenyene yari ahejeje kwishira kw'icyaha no gushira icyaha ku rwego rw'iperereza. Kuvuga ko iperereza rikora cybercriminalité ikintu cyari giteye ubwoba kumva ko bonyene biyambitse icyaha nk'icyo. Cyber deja cyo nyene ni criminalité, kuza gufyonda ibintu beshera abantu ni crime, n'ivyo yaravuze ntiyarabeshe ni crime, araciyambitse. Ariko rero nagira nti icambere cyiza nuko ari bo babivuze, tuza abantu bapfunze uko bangana, turaza abantu bapfungiwe ibihumbi n'ibihumbi by'abiyamirije ikingo cya gatatu cya Nkurunziza bagiye bagirizwa ibintu biri mu matelefone. Uyu munsi abari ku isonga ryabyo nibo bavuze bati twe turababeshi, twarabesheye abantu. Je ico mbona cyambere sentare ntahinyuzwa yateja kukikora kwari ukubaza abo bantu bati ni muduhe urutonde rw'abantu bose mwabesheye mukoresheje amatelefone, ubu nyene barekugwe. Ni mwibaza abantu bamaze imyaka 8 9 mu minyororo bambitswe ibara, ababambitse ibara bo nyene bavyiyemerera bati twavuze ko banditse ama message batigeze bandika. Ico nico kintu cyari cyihuta, nimba koko president yishimye yavuga ngo ashaka ubutungane naturekurire bajya abantu bose bapfunzwe kuko barambitswe ibara na Bunyoni na Desire w'amahoro na Destino n'izo nzego z'iperereza. Destino yavuze ati ni muhamagare General Emmanuel gitinde yase kuzuja chef de cabinet mu iperereza ataze ngaha ndayiziga ndavyerekane ngaha nyene ingene twahora tubikora. Mu bucamanza ntibabyemeye. Ahandi aravuga ati mushaka muzonsange mu munyororo nyene aho mfungiwe ndabibereka ingene ivyo bintu twabikora, tugashira ama message ku bantu batanditse. Ico ni cyambere. Ikigira kabiri bavuze gihambaye, bose baremeje ko ibintu bemereye mu iperereza bavyemeye, bamwe kubera inkoni, abandi kubera ukuntu bari bafashwe. Nka Desire w'amahoro yavuze ati jewe narakoro ya mwosozi ndi umugabo nararize kubera ibintu bangiriye. Bacaramuza bati none warakubiswe? Yavuze ngo ivyo bankoreye bisumba gukubitwa ku buryo narize ndi umugabo. Ati gutyo amazina bampaye cyo ndayemera, ndasinya, ndemera ko ivyo bintu babikoze. Bunyoni yavuze uko nyene, nawe nyene yavuze ati abo nagirije ngo nibo bamburiye kugira ngo ce mpunga, na jewe ni kubera ukuntu bari bamfashe nisanze mvuga nti nta gisigaye mpava ndahapira cyandasinya. Destino avuga ivyo bisigura ko abandi bantu benshi cyane bama babivuze mu butungane bati twebwe ibi bintu barabitwemeje kubera inkoni, barabitwemeje ku mahiri. Nabo nyene bari bakwiye kuca batunganirizwa kuko bamwe bahora babikora uyu munsi nibo bariko baravyemanga
kw'ivyo bintu arivyo bibera mu iperereza ry'u Burundi. Abantu baburanye ico kintu bavuga uko ntibagira uko bangana ariko ntibigeze bumvirizwa n'ubutungane. Ikintu novuga cya gatatu nakunze muri urwo rubanza, hariho ibintu twahora dusaba numvise bigaruka birantangaza. N'igihe bari ko bavuga amatungo ya Bunyoni. Mu matungo ya Bunyoni bamubajije bati none wewe igihe wavuga amatungo yawe ko tubona wavuze ibintu bike, hari ibintu byinshi ngaha tubona utigeze uvuga. Oya arifiguye aravuga ngo kubera ko bimwe byari amadeni nabona bitarabagwa hanje sinashobora kuvyandikako. Mugabo mwibuka ingene twama turiko tuributsa abategetsi kwibwiza shingiro ry'u Burundi bibasaba iyo bagiye mu mabanga kuvuga ubutunzi bwose bafise, kandi ko iyo bavuye mu mabanga bateza gusubirayo bakerekana ubutunzi bari bafise. Iyo turiko turabivuga tukavuga ko biri no ku neza yabo ntibatwumva, ariko mu rubanza rwa Bunyoni abantu baratanguye kubona ko bya bintu tubahanura bizobagarukako. Uyu munsi babikoreye Bunyoni kuko aribo bashoboye gufata, aribo bakeneye gukura mu mugwi wabo. Mbega niki kibabwira ko mu myaka 2 atari Ndayishimiye azoba ari muri sentare nyinabo? Iki kivuga ko Ndayishimiye atazobazwa nawo ubutunzi afise atandikishije. Niki kivuga ko yaje atari General Prime niyo ngabo kuri amatungo atagira uko angana afise nawe azoba ariko arasigura ibintu atandikishije. Niki kivuga ko atari Geruvendera ko buca azoba ariko arabibazwa bene ivyo. Naho izi mpanuro tuba tuvuga mwana tubivuze atwita abansi b'igihugu, ariko barabona ingene bishobora kubagarukako. Nibubaha amategeko y'igihugu, nibubahiriza ibwirizwa shingiro, kuko izi mpanuro dutanga twama dusubiramwo ni impanuro zikomeye bazokwicuza mu munsi batibaza. Ikindi cyanyuma notera mpereza ko kuri kino kibazo twavuze cyane iby'ubutunzi bwa Bunyoni. Aha navuze kare nti bijya by'amazu bavyadukanye ku munota wa nyuma, ariko ugiye kuraba acte d'accusation nyene byo bamwagiriza hoho berekana inzu 19 bakaca berekana amaparcelle menshi cyane, kare namye ndiko ndaharura zarenga zari 120. Dukuvuga ariko abivuga hajya barafatanije parcelle zubatse n'izitubatse, barabifatanije mu kuvuga ngo 153. Ariko ikibazo je nyamukuru nizo 19 ni nyinshi. Umuntu kugira avuga ko afite inzu 19 birarengeje, umuntu kugira avuga ko afite amaparcelle arenga 100 birarengeje. Mugabo mbega runo rubanza ariko barakira Bunyoni kuri bino bintu bo baratandukanye nawe. Uyu munsi amatungo umukuru w'igihugu afise, President Ndayishimiye yama ariko aravuga ivy'abandi. We nyene uyu munsi amatungo afise mu myaka 3 ageze ku butegetsi yoshobora kubisigura? Mbega afise ibihe yoshobora kuja imbere y'abarundi akavuga ati je mfise ibi ndabironka uku bimeze uko? Mbega je Vendera ko bicara bisigura? Mbega abandi bo bisigura? Ubwo Bunyoni uko ameze siko bose bameze. Kuko abagira ati je ni mundeke ndabisigure bakamubuza hari wamaze kubivuga, suko gutinya ko aza kwerekana bose ivyo baronse ingene babironse. Icyo Bunyoni yagirizwa simbona ko atandukanye nabo bandi, nuko bamwe bati igisumwa n'igifashwe nuko ari uyu munsi bakeneye kudaho, nayo ubundi umvirije ivyo Bunyoni ariko aragirizwa nivyo nabo nyene bose barimwo baravye nta tandukaniro na Francis yaje kubivuga, nta tandukaniro mbona ivyo bariko baramwagiriza n'ingene bo nyene bigenza, nta na kimwe bitandukaniye ko muri ivyo by'ubutunzi. Ko abasirikare b'u Burundi batari bake bariko baragwa muri iyo migwano, biziga bikazanwa bigashingurwa bimwe mwibanga, ibindi bigashingurwa muri Kongo, ibindi navyo bigashikirizwa imiryango. Ico bikoze imiryango ntirekurirwa kubonana ngo iganire. Ariko nanone ibi byabere ku kibuga c'indege ca Bujumbura, aho iyo ndege ya RDC yahorigwa ku kibuga ca gisirikare uno munsi yazanywe n'abatamenyereye igwa kuri aeroport ya Bujumbura. Ibara riraguye ca kiziga c'umusirikare ndetse n'abandi 6 bakomeretse. Abantu bibaza ibibaye. Sobjeya yakiriye iyo ndege, kiziga c'umusirikare bashira muri Shario, abasirikare bakomeretse bashira muri bisi ya Sobjeya. Abari kuri ico kibuga c'indege bumiwe babonye ibibaye. Ivyo rero akaba ari ibintu vyatangaje cane ababibonye. Ivyo rero bikaba vyemanga inkuru tumaze imisi tubaha ku basirikare b'u Burundi bariko baragwa mu migwano muri Kongo, kandi ko nibiziga vyabo biriko biratahukanwa umunsi ku munsi. Ivyo rero akaba ari amakuru abayiko baravugwa cane, amwe abarundi bataramenya. Twababwiye ko tuza kubashikiriza inkuru dufise. Hari inkuru dufise twavanye mu masoko yacu mu gisirikare, aho amasoko yacu atubwira ko ibintu bitifashe neza. Mu makuru avugwa mu gisata c'umutekano, hari amakuru ateye ubwoba avugwa ku mukuru w'ibiro vy'intwarameheto y'u Burundi Prime Niyongabo,
amakuru ateye ubwoba cyane ku vyoba bishobora gushikira General Prime Niyongabo inyuma yaho tubabwiye ko nyene icuka atari ciza. Amatwi adusumira nuko hoba hari abategetsi bari muri uyo mugambi, ndetse uwo mugambi wo kwikura ko General Prime Niyongabo ico bikoze hakaba harimwo n'amakuru ateye ubwoba ku bintu bishobora guhitana General Prime Niyongabo nk'uko amasoko yacu mu gisirikare abivuga. Bikavugwa ko ngo hoba hari akantu kariko karategurirwa umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Prime Niyongabo yoba agiye gukurikira Adolphe Nshimirimana. Ivyabaye kuri Adolphe Nshimirimana mwese muravyibuka, ivy'urupfu rwiwe, ivyamushikiye, umutego udasanzwe yatezwe gushikana n'ubu. Ukuri ku rupfu rwa Adolphe Nshimirimana kukaba kwaranyegejwe kandi abategetsi bakaba bazi byinshi kuri rwo. Mu makuru dukura mu iperereza no muri bamwe mu bihangange vya CNDD-FDD aremeza ko hari akantu kumutse kariko gategurirwa General Prime Niyongabo, ariko nanone nk'uko vyatangajwe amakuru avuga ko General Prime Niyongabo nyuma yaho amaze imisi ari mu gacerere nawe yoba aticaye. Ivyo bariko arategura vyo bari biki? Mu makuru yacu mu kanya turaza tubaha idonido ku nkuru zidahumuriza ziriko ziravugwa mu biro vy'umukuru w'igihugu ndetse no muri Etat Majoro. Umuriro urashobora kwaka umwanya n'umwanya, abarundi rero nukuhagabira ndetse nabo baba bariko barategura uyu mugambi twe twita ko ugayitse, kuko ataco wofasha igihugu atari ukugisubiza mu njyane ndetse n'ibibazo, aho abanyagihugu bato bato aribo bagira ingorane mu gihe ivyo bihangange biba biriko biracanamwo. Turaza kubibashikiriza mu kanya gato cane. Abasirikare ngo baba bateguye yegere imigumuko ikomeye, bashobora no gukora akantu. Ico bikoze iryo soko ryacu ntiryasiguye ngo ritomore neza ico avuga ko ari akantu abasirikare bashobora gukora. Hari ubwoba bwinshi cane. Haraheze imisi umukuru w'ibiro vy'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo ari mu gacerere kuva aho havuzwe ko hasinywe dekeri kumukura mu mabanga, ariko ndakugarika umushikiranganje wa mbere w'u Burundi akanka ko iyo dekere isinywa canke se akanka kuyisinya ko mu gihe umukuru w'igihugu yari yahejeje kuyimurungikira ngo ayishireko umukono, gutyo Prime Niyongabo akugwe mu mabanga. Ivyo vyarananiranye, ariko ngo vyaturutse ku manama akomeye cane yabaye hagati y'abagenerale. Ayo manama akaba yariko arasukamwo mabisi kugira icuka kiza kigaruke hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umuhorongoye ibiro bikuru vy'intwarameto z'u Burundi General Prime Niyongabo amaze imyaka irenga 11 muri ayo mabanga. Akaba ari nawe mukuru w'ibiro by'igisirikare wa mbere u Burundi bwagize, yamaze igihe kinini mu mabanga yo kurongora ibiro bikuru vya gisirikare. Ico bikoze bamwe n'abandi bavuga ko ibiriko birabera mu butegetsi vyerekana ko abategetsi badahuza, kandi ko hari ikintu kunyinyurana. Ivyo byose bakabifatira ku makuru ava mu begereye ubutegetsi avuga ko hari imigwi ibiri, umugwi umwe uvuga ko yita ko bari miragi rya Petero Nkurunziza, abandi bakavuga ko bayoboka Perezida Ndayishimiye. Amatora yimirije imbere yo mwaka w'2025 y'abashinga amateka na ya 2027 y'umukuru w'igihugu ariko aratera ibibazo bikomeye cyane. Ibyo byose tuzobigaruka ko muri CNDD-FDD ibintu naho ngo nivyoroshe, ariko nanone isoko ryacu mu gisirikare rikaba ryaduhaye amakuru adahumuriza. Ano makuru yose tuyabashikiriza twifashishije umurwi w'abamenyesha makuru ndetse n'amasoko atandukanye baba batoje amakuru avuga irya nino. Ibi byose rero turavyegeranya mukabikurikira umunota kuyundura fyonda kuri subscribe mukanya ndaza ngushikiriza izindi nkuru ziriko ziravugwa, ni inkuru zose ziba zagiye ziratangazwa mu binyamakuru ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi vyagiye biragaruka ko ivyatangajwe n'abategetsi byose turavyegeranya mukabikurikira idonido munota kuyundura.